uribaza ko gushika ubu hoba hariho nk'umuntu yovuga ati jewe bino bintu ndimwo agahagarara imbere y'ishengero akababwira ati bakristo muri rino rusengero aganda babwire ko ibintu byose maze imyaka nigisha atari byo, nanje nasubiye kwiga twigire hamwe, canke babwire ati sohoka muzosubira mugaruke ninatahura, kubera ari ahantu ugera ikibazo shiza marufi taracongera ko ari umuntu yaje kuduhanuza ambwe ati jenga ntugarishengera nasezera abantu ico gihe umuntu yatanguje shengera yaheje gupfa ari wasiganye uburongozi hama nawe uwo muntu asiganye uburongozi yaracuguruka amaso abone ko ivyo yubakiye ko imyaka myinshi ari binyoma ariko aranagugwa ariko arabona bushasha Bibiliya aravuga ati nukuri ngiri muri urwo rugendo norongora abandi gute, arabagirisha agape barajya baranywa acavuga ati nukuri mbabari sishobora kuba ndongorera ishengero, mukamufise uwundi muntu yonsumba yobikora neza gusumba arabandanya barongora mugabo je ku ruhande rwanje numva ngene kuja muri urwo rugendo gusubira kandi kwitanguriro no kurabisha amaso mashasha Bibiliya. Ivyo vyabaye ino ishengero yararyuga arasezera abantu vyabaye ino ego ngahanye burya umenya yuko reforme yaje igihe atabwo bufise nibuka ko jewe natanguje ministère ya musique ngaha anye dukora ama concert dukora ibiki and then ndahereza ko hari byinshi cyane ndikunda gukora mu buryo butabaye n'ijambo ry'Imana hanyuma ndahamagara abaririmbyi ndabwira nti ekute tugiye tumara umwaka wose nta kintu na kimwe tuzokora, nta event nimwe tuzokora, nta recording nimwe tuzokora, nta sortie nimwe tuzokwitaba, muzora muzi kugira ngo ahora muzi ama repetition ngaho twugura Bibiliya twiga mbega Bibiliya ivuga iki kuri worship. None wewe wiyumvira yuko hasigaye bari ivyo baga munyuma baridoga baragira iki ruva umuntu mukure muri concert yo muri Odeo hanyuma weje kumukurayo ico gene ko twayita ari serem no muze hamwe cyo ngira mara umwaka twe tuje gukora concert nini ugira umaze umwaka yiga Bibiliya gusa no kuvuga ko baracitse intege kurumva umuririmbyi ubuzima bwose buhagaze ku bintu ariko arakora kugira ko accomplish fata munya kwiyumvira ati what am I doing ingongori iki bifatanye he n'ijambo ry'Imana hanyuma umunsi umwe ndabahamagara kuri beach vraiment ndabasezerana ukuri umuntu azokumva akeneye kubandanya aririmba mu buryo bwubake ijambo ry'Imana azondondera mbu mu coach personnel wiwe muri carrière yiwe mugabo this ministry is no longer umenya ko information iri kwiragufata igihe ibintu ubisenyuye ukavuga ati ndahagaritse cyangwa naho uvuga uti abakeneye ko tubandanya kurondera urufatiro rushasha bagumane nanje cyo kizosigara numwe canke babiri mumare nk'indi myaka mike bikogereza kubaka bushasha kumbure Imana biyihimbaye ico gikwa congere kinaguke kandi kibandanye